Reka twakire umutumire dufise uno munsi Innocent Jumapili akaba asanzwe ari umwe arongoye umugwi bita Umoja Group Australia akaba ari abarundi basanzwe baba muri Australia bagiye hamwe bakora ihuga cyo gukorera Imana uburyo bwo kuririmba bakabereka gusora indirimbo bise ngo Yesu yavutse indirimbo imaze imisi 6 Ujuje igizigiro umutima wacu udemerukiwe udemesha inzuzi z'amashime muri guhagarika. Rero ku murongo wa telefone turi kumwe na Innocent Jumapili. Innocent ndabaramutse cyane ndabaha ikaze. Ego murakoze cyane ndabaramukije mvuga amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze cyane hiyo mumeze neza. Ego ino tumeze neza turi mu gihe cy'ubushuhe uyu munsi harashushe ariko byose tubishimira Imana uko biri. Iyo hadakanye harashuha. Ego ni ibihe bigenda bihindagurika canke bisikana ubu rero tugeze mu gihe ni kuvuga igihe cy'ubushuhe aho ni kuvuga usanga hashushe cyane abantu kaga nko ku madogre 40 y'ubushuhe by'ukuri urumva ntabwo biba byoroshe habashushe gose ego cyane kumurengera mwo kwibwira abantu nibaza ko benshi babazi ariko kandi birashoboka kabe mu nekoro mvirizi radio ashobora ko ari rya mbere mbese Innocent Jumapili ngira wo mwibwira. Ego murakoze cyane hanyuma kubatanze reke mbere byose ntangwe ndabaramutse hanyuma ku mazina nitwa Innocent Jumapili niyo mazina yanje abavyeyi bampaye hanyuma nkabandi umukozi w'Imana mu buryo bw'indirimbo nkabandi umwe mu baririmbyi bagize umugwi wa Umoja Group Australia. N'uyu rero Innocent Jumapili niwe turi kumwe. Innocent hiyo mwiteguye gute Noel? Noel vy'ukuri turayiteguriye ariko ku ruhande rwanje mbere novuga yuko umenga sindemera neza yuko Noel iza yanadushikiriye ubugira kandi kubera iki mbona umenga ibihe vyirukanse cyane gose by'ukuri hanyuma ikindi nirino duga ry'ibiciro abantu tumaze iminsi turimwo by'ukuri abantu ubukene burarenze usanga ubadije umugenzi ati we bimeze gute umva kubwira ati wapi ntaco nateguye ariko naca nibuka mu myaka ingahe iheze siko vyahora wasanga ari gihe abantu biteguriye kujya no kunywa ugasanga abagenzi barararikanye ariko bivanye n'iduga ry'ibintu uko ibintu bimeze iduga ry'igitoro iduga ry'ibifungurwa vy'ukuri numva umenga kubganje hariho akamoto ka Noel kabuze kataruzura neza nkuko vyahora. No hiyo birashaka gushika ibintu bikaduha ku buryo mutohimbaza Noel neza. Ego ibintu byaraduze cyane kuko jewe ndibuka nko mu myaka 2 canke 3 irenganye warashobora kugenda kugura ikiro c'inyama ugasanga kiguze nk'amadolari 8 ariko ubu ikiro c'inyama kigeze ku madolari arenga 200. Rero vy'ukuri urumva nko kugira ngo ukoranye abagenzi 10 canke 15 kugira ngo bicara ahantu musangire vy'ukuri ucumva yuko atari ikintu coroshe ibintu byarahindutse cyane. Duba ko iduga ry'ibiciro ni kwisi yose ni wacu gusa. Oya iduga ry'ibiciro ni isi yose si Afrika gusa ni isi yose iyi siva ikagera haba ari muri Amerika abantu bararira nino nuko ariko gikuru twoshimira Imana yuko ikitwemereye kuba tugihe mu mwuka w'abazima ibisigaye navyo turizera yuko ejo bizogenda neza Yesu akiri ku ngoma. Ico gikuru cyane ico gikuru gose. Ego ariko uko biri kose muri rusange nibaza ko abenshi bona ko bariko barayitegurira. Ego
ego by'ukuri bariko barayitegurira kuko nibaza cyane cyane nko ku bantu bakiriye Yesu Kristo tukamumenya nibaza natusoronka ivyo kurya canke ivyo kunywa canke ivyo twambara nibaza yuko ivyo bitotuma tutagira guteka himbaza ivuka ryiwe none rero by'ukuri naho abantu twoba tariko turitegura mvyo tuzofunga canke tuzonywa ariko abantu riteguriye guhimbaza Noel mu buryo bwo gusenga eka ndetse murabona yuko iyo bizoba ari no ku munsi wa gatatu mu ndwi hagati natwe ibigwa bizohagarara ubuzi buzohagarara ariko ikitazohagarara uwo munsi ni gusenga Imana turiteguye rero kuja mu ngoro y'Imana kuririmba no gutazira no kuvuga ibitangaza yadukoreye mu buryo bwo kuba yaraduhaye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo tuvukire hanyuma ducungure ico rero ni kuvuga cyo ntigisaba amahera by'ukuri ku munsi wa gatatu tuzoba turi mu ngoro y'Imana kugihimbaza cyane uvuze ikintu gikomeye gose hari umuntu yumva ko guhimbaza Noel ko ari gufungura ari kunwa abenshi umugani wawe ku buryo n'umuntu acavuga ati yasibye sigaho ati Noel yasibye kubera ko kumure abona ko ataronse yafungura arega n'umukozi w'Imana igihe Noel ko aravuga ubutumwa acavuga ati reba ugenda bakabwira ati na haleluya iva mu kanwa katamiye none by'ukuri Imana nirabigira uko bigenda by'ukuri abantu igira icikoze by'ukuri abantu batararonka itizere ariko badoronka icyo bafungura ku munsi wa Noel bakigira ico cizere ni kuvuga bavuga ati nzoja gusenga ariko nzova gusenga ndafite ahantu nzoca ngenda nteramire mfata akabenzi mfata akanyama kokeje neza ibintu nk'ivyo by'ukuri navyo turabikeneye Imana renda yisaba ntitwirengagize nitwirengagize yuko yanyitugira imbabazi nubirabicishe ko kweri irabipfumi kumiriza izobigize neza cyane kuko ntakinyinanira sawa Nino ndirimbo rero y'uno mugwi Umoja Group Australia ndio bayise ngo Yesu yavutse indirimbo imaze imisi 6 Imbere ko twinjira mu ino ndirimbo yanyu mwasohoye hariho abantu two turumva benshi bizera Yesu Kristo aro kandi batizera canke badahimbaza no munsi wa Noel we kubgawe uvyumva gute kubganje uko ndavyumva by'ukuri sinobacira urubanza kuko buriya natwe abakristo canke abantu twakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi ubuzima bwacu natwe bwe turakwiye kwiyumvira kuko ugerageza ugasoma ijambo ry'Imana buriya jewe nta ndasaba by'ukuri hatubwira ibijanye na Noel canke itariki 25 z'uku kwezi ni kuvuga ko ari wo munsi Yesu Kristo agize gute yavukiyeko abantu bafite impamvu nyinshi ni kuvuga zo kuba badashobora gute kuba bohimbaza uwo munsi kuko ubwambere na mbere baravuga ati ivyanditswe ntaho bibitubwira none iyi Noel mbega canke irivuka ry'umwana w'Imana ryazanywe nande ariko kandi ku ruhande rw'iwanje jewe igituma Noel ndayihimbaza ndabizi neza yuko Bibiliya itavuga inkuru zose kandi turabizi neza yuko inyuma ya Bibiliya hari ibindi bitabo byinshi ni kuvuga biza bivuga inkuru nyinshi zitandukanye ariko Bibiliya itashoboye kuba yogira gute itashoboye kuba yovuga naco gitabo ntaragira gute ntaragisoma ariko je nk'umuntu ni kuvuga yabatijwe akagera ikirenge mu ca Yesu nguma nukwizera nkavuga ati uko biri kose naho Bibiliya yo bidashingira intahe uyu munsi ariko vyanke bikunde umwana w'Imana hariho umunsi yagize gute hariho umunsi yavukiyeko icare ni kimwe mu bintu bituma mvuga ati naho twoba tutabibwirwa n'ivyanditswe canke Bibiliya ataho ibivuga ariko uko biri kose Yesu yagize iki yaragize umunsi w'amavuko hamara abana bo bavuga ati oyaje we Noel ntaco ngize gute ntaco imbwiye kandi vyitwa yuko nemera ubutatu butakatifu vy'ukuri
ntaco nobavugako uko biri kose nabo barafita kumbura impamvu zigagute zibatera ariko kubganje novuga ati nabi bibiri atabitubwira uko biri kose Yesu vyanke bikunde hariho umunsi yagize gute yavukiyeko uko biri kose nuko je numva nogira gute nobivuga wowe uvuga uti abantu nibareke basigo bahimbaze igikorwa Yesu yakoze cyo kuza hano mu isi nico mu bisanzwe n'ubundi twese abizira Yesu twibuka bigatombere tunashima n'Imana yuko Yesu yaje mu isi uvuga uti igikuru nuko Yesu yaje ubivuze ukora ni kuvuga ubu bivuze neza cyane hamwe abenshi twobiraba muri iyo nzira canke tukaja mu mpemu twese igira gute ibitwerekera muri iyo nzira ni kuvuga twese twosenyera ku mugozi umwe twovyumva kumwe ya none rero umuntu amaze kumenya ko yagize umucunguzi hanyuma uwo mucunguzi birumvikana kandi biratahurika neza ko yaje mu ishusho y'umuntu akavyagwa n'umugore urumva birasobanutse neza yuko hariho umunsi kanaka yagize gute yavukiyeko naho ivyanditswe bitabitubwira ya nico tumare nanje mvuga ati tubiravye muri iyo nzira tubirabiye muri iyo nzira vyo tubera vyiza cane tureke ibindi vyose vyo kunezereza umubiri tureke ibindi vyose binezera ya maso ariko duhimbaze kandi tunezerwe yuko twaronse umucunguzi yaje akadupira akaturihira amadini yose twari kuriha ivyaha vyacu bigaharirwa uwo munsi wonye n'abariho duhereza agaciro hanyuma tuwuhimbaze mu izina rya Yesu Kristo urakoze cyane tazira Yesu yapfutse mu gisagara cy'Betelehemu Yesu yapfutse tazira Yesu yapfutse ino ndirimbo mwasohoye ivuga ivya Noel woba wibuka igira kangahe mu ndimo maze gusohora ngari kibazo kiba kigoye ude sano zanditse ngira ese kibazo coba kigoye kuko nimba ndumwe muri abo baririmbyi bayiririmbye ntegezwa kumenya chapitre tugeze kati mbere ni chapitre ya kangahe ego none rero vy'ukuri ni indirimbo ya 16 kuva ibikorwa vya Umoja Group bigize gute bitanguye kandi kuva ni kuvuga uyu mugwi wacu utangwe bino bikorwa twamye twifuza indirimbo ya Noel ndatanze icubahiro ku Mana rero kuko yadushoboje uyu mwaka indirimbo ya Noel yo guhimbaza ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo turayishira hamwe Imana rero ihabwa icubahiro yadushoboje ndavyishimira cyane gose bisubira ngo niyo ya mbere ya Noel mu ndimo zo mu ndimo 16 niyo imwe ya Noel maze kuririmba ego niyo ndirimbo ya mbere ya Noel kuko ubundi bwo twebwe kenshi dusanzwe nyene dukora ku mbuga ngurukana bumenyi mu buryo bwo kuvuga ubutumwa rero ni kuvuga bivanye no kungena indirimbo tuja dukora indirimbo usanga idutwara amadolari menshi kuko nta ndimbo dukora ngo ije munsi y'amadolari 1000 rero biba ngombwa rero yuko tugira gute twicara tukashwavuga ati mbe ubushize twaririmbye indirimbo ivuga buno butumwa nk'akaro twarimvye indirimbo ihimiriza abanyavyaha kwihana mbega iyikurikirana tworirimba indirimbo isa n'inyene canke twozana indirimbo itanga message igize gute itandukanye ni kuvuga inyishu ivibonekana yuko tugomba gukurikiza ko indirimbo itanga ubutumwa butandukanye kugira ngo ntitugume dushira indirimbo ahabona ni kuvuga zifise message imwe rero iyi nayo vy'ukuri ni ya mbere kuko twagiye tugerageza gukora uko dushoboye ariko kandi bivanye n'ukungena indirimbo ya Noel natari indirimbo mupfa gusohora mu gihe cari cyo cyose biba ngombwa yuko mugerageza ni kuvuga kuraba kiriya gihe nyene gihwanye n'iminsi ya Noel urumva nico gituma rimwe na rimwe gihe cagera mara ikadusiga indimbo twa tuyicara imyaka irenga 3 ariko uburyo bwa video cyangwa tuyitunganize video vyari vyaranse ivanye kumbo ivuye kubw'impamvu zitatuvuyeko ari naco gituma rero navuze ati kwera Imana ishimwe cyane yagize gute yashoboje abaririmbyi bose dukorana nanje ndimwo kugira ngo iyi ndimbo dushobore kuyishira habona muri uyu mwaka ubu naho yanditswe nande muri iyo myaka yose yeziga kuri 3
ko ndazi ko mu mugwi uko biri kose murarenga batanu uva ubuheruka wari wambwiye yuko iryo ndirimbo nimwibuke yanditswe n'umwe ari mu mugwi ubu naho iyi nawe Yesu yavutse yanditswe nande? Ego murakoze mumbajije neza ariko ni ikibazo ntari niteguriye. By'ukuri iyi ndirimbo yanditswe nyene n'umwe mu baririmbyi ni kuvuga bagize uyu mugwi ni nanje mbere nagize gute nayitunganije narayihawe hanyuma ndayigisha abaririmbyi bagenzi bacu barayishima basi bibonekana yuko hari indirimbo nziza tucoyirengagiza nayo twoyikorera ibikorwa ikaja guhezagira amahanga. Ego vy'ukuri ni ikintu nshimira Imana mugwi wacu. Imana yaratanze ingabire zigize gute zitandukanye, harimwo abahanuzi, harimwo abasenzi basengera groupe, rero ni kuvuga n'abafonsi b'indirimbo nabo nyene turabafise. Nta ndirimbo vy'ukuri twiga tuja gusaba hanze cyangwa tugire gute, vy'ukuri naco urumva ko hari ikintu co gushimira Imana kiri muri uyu mugwi wacu. Yego. Bako mushiramo amafaranga menshi amadolari 1000 ntabara amafaranga make cyo gikorwa mu gikore gutyo ni musunikwa n'iki Bwana Innocent gushira amafaranga nkayo angana gutyo uko biri kose nkabanzi yuko amafaranga nkayo mu ndimo zo guhimbaza Imana ni gake agaruka mu buryo bugaragara. Kweki mushira amafaranga nkayo yose. By'ukuri n'amafaranga menshi cyane. Uravye ni nk'umushahara wose w'indwi. Ni nk'umushahara wose w'indwi, hariho n'abatayakorera mu ndwi muri bino bihugu turimwo. Rero wasanga nk'ibindi bikorwa bisaba amahera ni kuvuga biba ari byinshi cyane. Mumbajije neza ati ni giki kibasunika kwitanga nk'uko kandi atazindi nyungu kumbure mu buryo bw'umubiri mubwira gute mushobora kubona. Hano mu mahanga ijambo ry'Imana rirabuze. Ni kuvuga ijambo ry'Imana rirakenye cyane. Ni kuvuga rero twebwe nk'abana ni kuvuga twagiriwe ubuntu bwo kuba twaraje mu mahanga hanyuma kandi tukaza turimo kabuto kampwemu w'Imana. Twarabonye yuko atari byiza guhora. Hanyuma ikindi naco tugerageje kwitegereza abakozi b'Imana eka ndetse n'abatwitangiye imbere bibiri yigira gutigenda itubwira. Nta mukozi w'Imana kuvuga yigeze ayikorera yidegemvya canke avuga ati vyose birakwiye vyose biruzuye oya. Ahubwo twasanze igikorwa c'Imana atagapfuye ntagakira, mutemeye kwiheba igikorwa c'Imana ntimushobora kugira gute ntimushobora kugikora. Hanyuma rero ni kuvuga iyo turiko turitanga nk'uku tukaca twumva nk'abantu bari mu Bugande, bari muri Tanzania, bari muri Canada, bari hirya no hino mu mpande zine z'isi bagira gute batwandika bavuga ati mwarakoze Imana ibahezagire. Bamwe kandetse bakanitanga mu kuduhezagiza ibintu bitandukanye nk'akarero nk'imyambaro. Vy'ukuri ni kimwe mu bimenyetso bica bitwereka yuko ibikorwa turiko turakora Imana igize gute, Imana ibizi. Rero vy'ukuri iyo turiko turabona ubutumwa tuvuga buriko buraja ku mbuga ngurukana bumenyi hanyuma bugashikira benshi tukabona abatwandikira baduhezagira, nukuri message twakira ku munsi ni nyinshi cyane. Ico rero ni kuvuga ni kimwe kiri mu bashoferi badushofa mu kugira gute mu kubandanya gukora bino bikorwa vy'Imana. Ririmba Yesu yavutse mu gisagara cy'Betelehemu. Yesu yavutse, ririmba Yesu yavutse, tazira Yesu yavutse mu gisagara. Kubera iki ino ndirimbo ari wowe wayanditse ukayihabwa mugabo ikaba yarantonywe n'undi muntu igate siri kumwe mu byita hiyo akaba hari undi muntu ayitera. Ndabatahura cyane. Ego ikibazo ciza cyane vy'ukuri indirimbo ni yanje ariko kandi
yagonzwe canke yatewe n'abandi bantu. Impamvu si yindi nuko indirimbo yose bivanye n'ukungene bigize gutyo uko ibimeze cyangwa mpwemu w'Imana aba yayitanze, ni kuvuga yitanga ifise n'ijwi ry'umuntu bigize gute bikwiranye canke biberanye. Jewe rero maze kugira gute maze kuyumviza naravuze ati mbega mananje n'ijwi ryanje iyi ndirimbo kumenga hari amanota kumbure yocigira gute yocibura, ariko kandi ngerageje kuraba mu baririmbyi bagenzanje ncasanga harimo abaririmbyi bafise amajwi ni kuvuga yobera iyi ndirimbo. Kandi urabona harimo n'abaririmbyi babiri bashasha babonekanye mu byo kugonga indirimbo batari bwigere babonekana canke babikora, ariko ndabiravye ndavuga ati vy'ukuri biragize gute birababereye. Hanyuma ikindi naco nuko je maze kugonga indirimbo nyinshi cyane, rero gusabikanya kumbure kugira ngo naho ejo vyoshika nkahava canke afata urugendo kugira ngo ibikorwa bizobandanye, ni vyiza twigishe n'abandi canke tugire gute dukuze n'abandi. Ni muri izo nzira rero twagize gute twabikoze, ariko kimwe kiruta vyose nuko iyo ndirimbo bayigonze aribo yari ibereye kandi yari ikwiranye n'amajwi yabo. Ashubyishuye neza cyane. Hariho abavuga bati jewe ko indirimbo ari je nayanditse akaba ari je ndayitera byose, ko bati ko ari je byose kandi bigiye byose. Narijya rero woho uri n'umurongozi umva ati byose ko n'umurongozi byose ndabikore. Jewe nibaza umuntu abakora uko aravuga yuko umuntu ari imbere Imana, nibaza yuko abarimwo kwihenda kuko indirimbo burya je nasanze imeze nk'impuzu, noyigeranya n'imyambaro. Burya ntubona nk'ubahura sinzi ngo wambaye gute, ariko nimba wambaye ishati, iyo shati wamba ntibisuga jewe ndayambaye yuko yocigira gute yoca imbera. Oya, ni kuvuga rero impuzu irabera umuntu bivanye n'ukungene agize gute n'ukungene igihagaro cewe kimeze ki. Ni kuvuga ukungene angana mu bunini haba mu buto, ibintu nk'ivyo. N'indirimbo rero niko nagize gute nazisanze. Hari indirimbo ni kuvuga ibera umuntu afite ijwi ritoya, hari indirimbo ibera umuntu afita ijwi rinini ya canke ijwi rigize gute ritsindagiye. Niko bimeze. Hama ikindi naco si vyiza yuko nk'abarongozi twoza turikwegera ko akaryoshe kose. Nkuko nabuze ni vyiza twigisha abandi, kuko burya kugonga indirimbo ntabwo ari ikintu coroshe cyane cyane guhagarara imbere ya kamera uriko uragonga indirimbo. Ari ubundi yavuze ngo burya kamera ateye ubwoba umenga ni burendi hayikurara. None rero iyo ubonye ufise abaririmbyi kumbure ushobora kurera canke ushobora gukuza kugira ngo ibikorwa nejo naho go hava bize bibandanye canke ntibigire gute ntibikomeze kunyohwa. Ni vyiza ni kuvuga ukuze ingabire mu baririmbyi bose mugize gute mukoranye ibikorwa kugira ngo Satani ejo yigaruriye umwe abandi bazi bakomeze gushira izina ry'Imana hejuru. Yesu yavuze uzochungura isi. Wonino Saje Mapiri n'umurongozi w'umugwi umoja wa Australia. N'abandi basaba bari hajya muri Australia, urashaka kufisa ikibazo intererano uratwandikira umubaze uciye ku 61 amajana 770 amajana 770 61 amajana 770 amajana 770.
uyu mugabo yatumye yitwa gutega Bwana Innocent. uyu mugabo kabisa uwo mugabo yitwa Bukuru Jean Bosco. Bukuru Jean Bosco niwe aheruka kwandikisha amateka mu buryo bwo kugonga indirimbo. Ashira ni byiza kabisa. Nta badone bariyongeramwo muracari cagitigira nyene. Turacari kiriya gitigira nyene ariko kandi nibaza vuba cane tuzoronka abandi bantu bashasha. Muzokomeza kubabona uko Imana izokomeza kudushoboza. Ko murenge yamwobwira muri umugize umugwi w'abantu bangahe? Ubu turi umugwi w'abantu 10, turi abantu 10, abagabo babiri, umusore umwe, inkumi zibiri hamwe abamama 4. Ego ariko kandi muri ko muravuga abaririmbyi bashasha murabona yuko n'uruvyaro rwacu bugwarimwe inkumi zacu n'abasore bacu. Naravye mbona harimwo n'abana hafi nka bose mwabazaniye rimwe. Aso twabazaniye rimwe kandi tuzokomeza kubazana none rero iyo ni umoja group yejo. Yego abo nabonyene abaririmbyi bashasha kandi turabishimira cyane kabisa. Ino ndirimbo yakozwe nande mu buryo bw'amajwi audio? Iyi ndirimbo yakozwe n'umuproducer dusanzwe turi kumwe Enoke Manirakiza. Niwe yakoze indirimbo kandi abari nawe akora na video yayo canke amashusho yayo. Yayikoze neza. Yego. Byukuri ntitwidoga ahubwo ko bwacu twovuga ko twamurungikiwe n'Imana kuko adufata neza kandi akadukora ku giciro kitavuna. Ni mushasha hiyo ahaje vuba. Inyishu ni ego kandi inyishu ni oya. Si mushasha ariko kandi si n'uwa kera cane ariko novuga ni ingabire yamanye kuva kera. Ariko kandi iyo ngabire ntiyari bwabone yuko igiye kumbure kiragera cyo gutangura kuyikoresha mu buryo bwo kumbure bwo gufata amashusho canke ko ndirimba abaririmbyi nk'uku kwacu. Ariko novuga ati aramaze nk'imyaka 2 ni kuvuga atanguye ico gikorwa. Ubu rero ibikorwa vye biriko birakura kandi murabona yuko vy'ukuri ivyo yadukoreye ntabwo ntibiteye isoni turabishima uko biri kose. Oya ni vyiza umveje n'indirimbo kunicuranzwe ubona ko imeze neza. Ego imeze neza cane nanje narayishimye cane gose vy'ukuri. Hanyuma waraba n'ibiciro nyene agira gutakorera ko vy'ukuri n'umwana w'Imana vy'ukuri ne Enoke Manirakiza nyene. None rero ahubwo notera kamo n'abandi bantu bariko baratwumva bamurondere kuko abakorera ibikorwa byabo kuko arakora neza vy'ukuri kandi kinamushimiye ni kuvuga n'umuntu muraganira si nka bamwe yagomba bagufata uko bigombe ariko we avuga ati oya ibikorwa imbere hanyuma amahera yazoza inyuma. Vy'ukuri rero urumva yuko icari ikintu gikomeye cane gose ku bantu bandi baba ariko barirondera amahera. Yego. Kumbure imbere yuko tubareka mu bandanye ku ibindi bikorwa mugereje kuraba uno mwaka dusoze dusigaje iminsi mike ihangira umwe mwihaye nka moja guprosari ya mwarayishitseko. Ego vy'ukuri ihangiro twararishitseko neza cane katorishika ko imbere y'igihe kuko sirindi twifuza kuzokora indirimbo 3. Izo ndirimbo 3 twazikoze Imana yadushoboje bigenda neza. Ahubwo ubu rero umwaka 2024 katuvuga ati ni Imana idushoboze burengana amahoro burengane n'ingoga hanyuma turabivyi duteguriye imbere mwaka 2025 naho ariko biriyo kandi ni byinshi vyiza. Ni nk'ibiki uyu mwaka twinjiyemwo? Vy'ukuri muri uyu mwaka twinjiyemwo nta byinshi nogira gute noshobora kuvuga kuko inama itangurira umwaka ntabwo turayigira kumbure ngo twica tuganire turavyo tuzoshobora gukora. Ariko nkanje nk'umurongozi ngerageje kumbure guca ku mayange y'ivyo nibaza bishobora kuzogira gute kuzokoreka. Ndasaba Imana cyane ize dufashe ni kuvuga kuzokora izindi ndirimbo zibaye nk'izibe 3 kugira ngo ubwami bw'Imana burushirize kwa
kwaguka. Hanyuma ibindi navyo muri uyu mwaka turashaka kuzofata ingendo zigize gute zitandukanye tuja mu ntara zitandukanye kuvuga ubutumwa. Ibi navyo ni ibindi bintu maze kubona kuko hari ivyo maze kuba kumva no kuvyo maze kuba narabwiwe n'abarongoza amashengero bagize gute batandukanye. Ariko ibi vyose ni kuvuga tuzoyifatira umwanzuro canke duhitemwe ico gukora nico kudakora cane tumaze kwicara nk'umugwi hanyuma turabire hamwe kumbura ibigize gute bitubereye ko kenshi twasanze hari igihe dufata urugendo rukaca rugaruka ni kuvuga gutuma bwa butumwa tuvugira ku mirongo canke ku mbuga ngurukana bumenyi buca buba bukeya kubera urugendo nago gwino atari ikintu coroshe. Ariko niyo tuzorabira hamwe tubonye ibidukwiriye hanyuma tuca dushira ko vema canke dushire kagasaraba iki oya iki ego iki oya iki ego nuko bizogenda. Ariko turizeye Imana izodushoboza gufata ingingo nziza zibereye cyane. Twumviriza sinzi ko ufise ikibazo canke wumva wabaza Innocent Jumapili no murongozi w'umugwi umoja wo Australia. Ufise ikibazo urasha kubaza uciye ku 61 amajendwi na 70 amajendwi na 70. Turacha migane cyagufashije isasa tuzenze ko iminota 14 hano muri studio za Divyizigiro. Kuri YouTube wandika Umoja Group Australia. Ndi zino za gusanga ko niryo nyene ni Umoja Group Australia. Hanyuma tuza gusako zino ndirimbo zose zigera ku ndimbo 16. Harimwo nino ndirimbo shasha imaze imisi 6 indirimbo isohotse bise ngo Yesu yavutse. Umwana muto yagombye kumwica. Herode yagombye kumwica. Akiri umwana muto yagombye kumwica. Ariko ntibyakunze kumwana Yesu apfa atarakora icyo atumye aza ku isi. Ariko ntibyakunze kumwana Yesu apfa atarakora icyo atumye Reka twakire uno munwanyi ku murongo wacu wa telefone. Wiyalo. Allo. Namahoro. Amahoro turashimye. Muri bande muri hehe? Niko Shadrack ndi Bujumbura mu Buterere. Bujumbura mu Buterere. Hari kibazo mva babaza Innocent Jumapili. Nukuri Innocent nta kibazo mfite cyo kumwata ubwo. Numva no mutera intege cyane kuko ndacyoherwa n'ibikorwa byabo. Uhora wakurikirana? Nahora ndabakurikirana cyane kuri YouTube kayisha. Wewe nuko batentege gusa. Ego kayisha Imana ikomeze bombi intege icyo bakora birashigisha rwose n'atwe n'icyo buryo bw'amazi. Bimaze kukwigisha iki byumaze kuraba mu ndirimbo zabo? Kuri mu nyigisho mu ndirimbo zose batanga
iyo urimo urazireba urumva kabisa wishimye kumva ugarutse ku Mana. Ego ndagushimire cyane. murakoze nawe. Naweri urayiteguriye neza Naweri? Ukuri tuyiteguriye neza kuko turakomeye ahubwo umwana nyine ikindi no mu ndi mwaka turibazi. Ego cyane. Urakoze cyane. Namwe mwubahwe. Nawe ubaho cyane. Inosa wumvise ngo baraguteye intege cyane? Ego nabyumvise by'ukuri ni bimwe rero navuga nabo ni kuvuga batuma twumva twobandanya ibikorwa ko nk'umuntu kuba ari ku mpera y'isi nanje ndi ku ntango y'isi ariko ukacomva umuntu avuga ati mwarampezagiye nabo rero mutsama abo rero bubahwe kandi ndabasabira iherezo ryiza muri Kristo Imana ize yubahe ize yibuke ibikorwa byayo kuko gutera intege umuntu no kumenya utamenya ariko kumva avuga ati uyu muntu ndamusenga ku ibikorwa bye birampimbara by'ukuri ucumva yuko ari ubuntu bw'Imana bahezagirwe cyane rero natwe turamushimiye cyane gose Umoja Group ati mwubahwe cyane. Yitwa Jafari ati mwakoze kutuzanira uwo mutumire ngo ndanezerewe ngo niki kiganiro cyane ati mubandaye muhezagirwa gose. 61 amajendwi na 70 amajendwi na 70 61 amajendwi na 70 amajendwi na 70 turi kumwe n'umutumire ni Innocent Jumapili umurongozi umugwi Umoja Group Australia urashaka kufisa ikibazo intererano umva mubaza Gisagara Cibetelehemo niho Yesu yavukiye ni no ndirimbo rero Inosa ikatore kumwe mu bandaye mu yindi bikorwa rero kandi mva mwosabiki abakunzi b'indirimbo zanyu eka n'abakunzi b'indimo zo guhimbaza Imana muri rusange. Ego murakoze cyane jewe nta kindi numva nogera gute no basaba atari kwama badusenga nkuko twama twabibasavye kuko buriya amasengesho ugusenga ngo gukingura ijuru nabo rero nta kindi basaba atari kudusengera cyane kugira ngo Imana irushirize kugira gute kudushoboza kuko nkuko navuze mu ntango turi mu mahanga abantu Imana bayitaye abenshi batanayizi rero byo kurumva gukora ahantu ntabwo aba ari ikintu coroshe hamigira kabiri indirimbo zacu bakomeze kuzisangiza abandi bakomeze dukurikirane kandi ndetse banatubwiye mu makomante nanye no kungene indirimbo zacu bazakira canke banazibona ego hama ibisigaye Imana idushize no kubagira neza abantu bakora ivyo izibaha iherezo ryiza hanyuma namwe bwamenyesha makuru turabashimira cyane vy'ukuri kuko mufise uruhara runini yamukina mu bikorwa byacu kugira ngo indirimbo zacu zishobore gushika kure namwe revyo mukora Imana ibahezagire cyane. Amen. Mwokwibutsa ko mure imbuga mukoresha bifuza kubandikira babaza n'ibindi bijanye n'indirimbo zanyu mukoresha izihe mbuga? Dusanzwe dukoresha imbuga ngurukana bumenyi zishika kuri zine muri no minsi hariho Facebook hariho YouTube hariho Instagram hakabaho na TikTok ni kuvuga hose ugiye ukandika Umoja Group Australia uhita utubona nko kuri Facebook na YouTube uhita ubona nomero zacu za WhatsApp hanyuma ukaganira natwe bitagize gute bitakugoye ego kandi sinivyo gusa n'indirimbo zacu zose iyo ziva zikagera n'ibindi byinshi bitandukanye nk'ibikorane tuba twaritavye mu mwaka uheze canke muri kahise byose utubibona hariya nyene rero urumva hariho byinshi byo kubona byo kuraba ku mbuga ngurukana bumenyi kandi bizonezera umutima wawe n'amaso yawe. Kandi mbona no kuri YouTube mwashize ko na umenga nimero yanyu iriko
nimba mutayikuyeko. Ego. Kuri YouTube nimba nanje ntihenze vy'ukuri nimero ya WhatsApp iriko kandi yamyeko. None rero uyebuze kuri YouTube tuja kuri Facebook kandi Facebook iranazimbutse yorohera abantu benshi ubwa gute gukoresha. Hanyuma uco twakura ari nico wona tubaze kandetse unatubaze mu nzira zitakugoye hama vyose bica bigenda neza ko Yesu yarishuye nta mpamvu yo kuganya. Nta mpamvu yo kuganya byose byarishuwe. Vyose vyarishuwe vy'ukuri. Bwana Innocent Jumapili murongozi w'umugwi umoja ku Australia ndabashimire cyane kuno mwanya mwaduhaye. Namwe turabashimiye cyane gose ivyo mukoze Imana izibahera ijuru muhezagirwe cyane gose muri Kristo. Murakoze twifujire namwe bande mugira Noel nziza n'umwaka mwiza w'2025 muturamukize kandi n'abagize umugwi wose umoja ku Australia. Namwe twabibufurije cyane gose mu buryo ntibubajye imiryango yanyu Noel muze mugihimbaza amahoro n'umwaka mushasha mwiza twabibifurije cyane gose mu byo muzokoramo vyose Imana izibitangira imbere muri vyose murakoze cyane namwe. Herode yagombye kumwica akiri umwana muto yagombye kumwica Herode yagombye kumwica akiri umwana muto yagombye kumwica ariko ntibyakunze kumwana Yesu apfa atarakora icyo atumye aza ku isi ariko ntibyakunze kumwana Yesu apfa atarakora icyo atumye aza ku isi kuko umugambi w'Imana wari kugira ngo ducungurwe tubohogwe ariko
Rero kabari ngaha dusozere kino kiganiro cacu cuno munsi cyagufashije nshimire cyane wari kutega amatwi kino kiganiro nshimira cyane kandi na Innocent Jumapili n'umurongozi w'umugwi umoja pro Australia twari kumwe mu kiganiro ndayifurize kwandanya munogerwa n'ibiganiro by'isamizi yanyu samizi ibyizigiro ndayifuriza kandi kwandanya mugira ibihe byiza mwitegurira umunsi mwiza wa Noel rero mukanya mukemuza gutega amatwi ikiganiro cy'amagara yacu meco ganiro niho umwe muri bagenzi banje acaza kunkura mu ngata namandi basezeye mbifuriza kugira umunsi mwiza wa gatandatu je batagindutse zusubira ku munsi w'ejo wa Mungu saa 9 bye bye. Chari kiganiro icagufashije nimba ufise ikibazo canke intererano wo twandikira kuri 71 amajana 534 amajana 960.